inzamba irasamirana. Amakuru na Jean-Baptiste Bireha. Turi kwa kabiri ngekerezo rya 18 imyandagaro no mwaka 2026 nshuti namwe bagenzi mwashimye kwikira radio Inzamba cyakawe ndabahaye mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye iri ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kwashimikiye kuri izi nkuru zikurikira. Sendika y'abigisha SPB iranegura ingene hashizweho umugwi uzotanga akazi ko kwigisha muri kaminuza bakumiriwe kandi bafite icyo gushikiriza. Iyo sendika isaba ko utangwa ikibazo kubifuza ako kazi. Buramatari wa Butanyerera yasohoye itangazo wahavuga ko kuva mu kigo c'indwi zibiri uhereye kuri uyu wa mbere kizira kwamura amavoka muri iyo ntara mu ntumbero yo kurindira ko yera neza maze umwimbo ukiyongera. Imidogo ni yose mu gihugu bo muri quartier ya Gikungu ni muri zone Gihosha muri commune Ntahangwa bitutse kwibura ry'umuyaga nkuba bavuga ko ishirahamwe Regideso riguma ribizeza ariko ntihagire igihinduka. Eka no muri quartier Nyamugari ni ku mugwa mukuru wa politike Igitega nuko nyene nabo nyene bamaze igihe atamuyaga nkuba bafise. Aya n'ayandi ni mukanya sangwa ikaze. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba.org. Sendika y'abigisha STB iranegura ingene imigwi izofasha kwitangwa ry'akazi kubigisha iriko ishigwaho amasendika y'abigisha atagishijwe inama waterere kandi nayo nyene yategezwa guserukirwa. Demi Sengiyumva rongoye sendika STB hamenyesha ko n'abavuga yuko batanzwe n'amasendika batazi iyo bazananye. Aragabisha ko bihagira ibitagenda neza muri ico gikorwa amasendika taco azobazwa. Iyo sendika igashima yuko hotunganywa ikibazo kugira ngo hatangwe akazi ko bigisha. Tumukurikire. Turashima yuko leta igomba kwinjiza abigisha 5,000. Turishima kuko yahora yinjiza 2,000 bakarusho mugabo baguma ari baki. Tugashima nuko mugira bazohaje ari kibazo kizokoreshwa ivyo bica bikuraho neza akamwana wa mama canke za politiki n'ibindi niyo muntu ava. Twizeye yuko izo gico bifashije mu mashuri n'ivyo twumva ariho amaprograma agira hindagurike birakenewe ko turonka abigisha babinonosoye kandi bakwiye. Mugabo waje dukema icambere n'ingene imigwi yo ku gihugu yo ku ntara no mu makomine ajejwe kuri ikibazo abo bigisha ivyo bita mu gifaransa commission de recrutement kugira babakazi ingene ziriko zirajaho. Iyo migwi iri kwijaho zitabajijwe kandi abantu baduserukira. Ivyo twarabonye ikete ryasohowe n'utwara komisiyo y'igihugu ijejwe kwinjiza abo bigisha. Turabona abitwa ko baserukira amasendika mugabo abo twe twabatanze hejuru yuko n'umuperezida wa STB n'umunyamabanga w'ishirahamwe puza amasendika kosesoni twavuganye na perezida na vice perezida navyo bazi ariko barajaho navyo tuzi. Ivyo rero nico kimwe n'abari mu makonseye y'intara nyene baroyeho bavuga ngo harabaduserukira navyo tuzi. Tuzi iyo baca tuzaba bashiraho ko ari bimwe bazinanye basangira icupa akacabwira turashiramo akabishiramo cyane tuzi aho baciye. Iyo vuga tuti akagira igipfa ariko bararokrita ariko barashiraho abigisha akagira urya giturire ntibazoturabe bazoshabaza uwo yabashizeho ko twongera bariko barajaho navyo tuzi. Buramatari w'intara ya Butanyerera Victor Segasago yasohoye itangazo ahavuga ko kuva kugerekerezo rya 17 z'uku kwezi kizira kazirizwa kwamura amavuka mu kiringo c'indwi zibiri. Iyo sendika ngo yayifashe iyo ngingo ngo yayifashe kugira amavuka azobe yeze kuko ngo yamuwe ateze mu ruhombo runini kuri ico gitegwa njabukamazi cinjiza amafaranga y'agaciro. Uzorenga kuri iryo tegeko azohanwa n'igitabo mpanabyaha nk'uwankirije ubutunzi bw'igihugu n'inkuru ya Julienne Muzinga.
muri iryo tangazo ryo kuri uwa 18 Nyandagaro buramatari wa Butanyerera Victor Segasago avuga ko kwamura amavoka ateze bituma umwimbu ugabanuka kandi usanzwe ufitiye akamaro kanini cyane abanyagihugu ari naco gituma hafashwe iyo ngingo yo kubuza kwamura amavoka mu kiringo c'indwi zibiri uhereye kuri uno wa mbere igerekerezo rya 17 gushika ku igerekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icenda. Buramatari wa Butanyerera muri iryo tangazo yasohoye avuga ko uzorenga kuri iyo ngingo azohanwa n'ingingo iri mu gitabo mpanabyaha yagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Uzokwagirwa n'ico caha azohanishwa igihano kiri hagati y'umwaka n'imyaka 5 agatanga n'iyadabu iri hagati y'100 n'umuliyoni w'amafaranga y'amarundi. Buramatari w'intara ya Butanyerera avuga ko uwamura amavuka yo gufungura mu muryango atarabwa n'iyo ngingo. Agira ko agasaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ishirwa mu ngiro y'iyo ngingo kuko igitego c'amavuka ari kirumara ku butunzi bw'abanyagihugu n'igihugu. Inzamba. Abanyagihugu bo muri quartier Gikungu zone Gihosha komine Ntahangwa iri mu ntara ya Bujumbura batewe impungenge n'ikibazo cibura cy'umuyaga nkuba. Bavuga ko bamaze igihe kitari gito bugarijwe n'ico kibazo babajije abo hejuru mwishirahamwe Regidezo rijejwe iby'umuyaga nkuba bakababwira ko kigiye gutorerwa umuti none ngo ikiringo bamaze guhabwa cararenze n'inkuru ya Pierre Gahungu. Nk'uko amakuru dukura muri bamwe mu banyagihugu bo muri iyo quartier ya Gikungu igice babamwo ngo bamaze amezi arenga 2 batagira umuyaga nkuba. Ivyo bigatuma hari n'abahagaritse akazi cyane cyane abakora ubuzi bukenera umuyaga nkuba bigaca binabashira mu bukene kandi bari barakuye amaboko mu mpuzu ngo bakore. Ndaje wacu mu Gikungu tumaze amezi arenga 2 atamuyaga nkuba dufite. Ikibazo mu gutangura insinga z'umuyaga nkuba zari hafi y'urusengero kwa Pantekote ku isoko rya Gikungu zarahiye kuva icyo gihe hari mu kwezi kwa gatandatu umuyaga nkuba warahagaze ntawo turasubira kuronka. Ikibazo kimaze gushyikiriza Regidezo inshuro zitari nke n'ukuri dutabaza ngo icyo kibazo gitorerwe inyishu, ariko kugeza ubu nta nyishu nzima baduha. Icyo tubatubwira nuko bagiye kuza kubikemura, ariko iminsi irahera n'ibindi ikiyongera ayo majambo yabo ntakurikirwe n'ibikorwa. N'ababishoboye batunze za gota etajene mama nabwo ntacyo zibamariye kubera ko ibibazo by'ibitoro ibyumva kubera bituma abantu tubandanye tubaho umwijima kandi ikibazo kimaze igihe kirekire. Abantu benshi bariko barahomba kubera iyo ngorane y'umuyaga nkuba. Reka nk'ubu akarorero kuvuga nk'abadandaza ibiribwa bisaba kubikwa mu mafirigo nk'inyama amata cyangwa ibindi, reka mbere n'indi myuga nk'aho kwimukire amateriye basudira ibyuma abo bose ntawuronka uko abandanya imirimo. Ikindi kidutera umutima uhagaze ni uko umwijima utuma abasuma baronka akaryo ko kwiba mw'ijoro. Hamaze kwibonekeza abantu barenga 4 baba batazi bavuye mu buzi amashuri cyangwa baba bagiye mu gisagara hagati mu mirimo ya misi yose, bagera gutaha bakabiba bakabayogeza. Ubu abanyagihugu hagera ku mugoroba kuba bakabatekera. Abo banyagihugu basaba ishirahamwe Regidezo ko ryohagarika ivyo ribemerera ahubwo ko imvugo yabo yojana n'ingiro nabo bagasubira kuronka umuyaga nkuba, gutyo n'ibibazo bimwe bimwe nk'ubusuma bigashobora gutuzwa. Urakoze Pierre Gahungu. Tuve mu gisagara cya Bujumbura tuje mu ntara ya Gitega, hari imyidogo ari myinshi mu banyagihugu bo muri quartier Nyamugari komine n'intara ya Gitega kubera ikibazo cy'umuyaga nkuba kimaze imyaka atawo bararuswa. Bavuga ko ico kibazo kizwi mu nzego zose, imbere n'ishirahamwe Regidezo rikizi cyane kuko rimaze hafi imyaka 4 ryarabemereye kuzobaha umuyaga nkuba, ariko akaba atakintu na kimwe kirakorwa canke kiriko kirakogwa kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti. Inkuru ya Eveline Mukeshimana. Nkuko bishikirizwa n'amasoko yacu yaho muri quartier Nyamugari ngo birababaje cyane kubona ari imwe mu makartier ya kera ya Gitega ariko ikaba atamuyaga nkuba igira kandi amakartier mashasha awufise. Bavuga ko n'abarongozi baho ataco bibatwaye ngo kuko iyaba barabikurikiranye ico kibazo kiba caratorewe inyishu. Aho iwacu muri Nyamugari wogira ntituba abantu nk'abandi n'ukuri kuko ntitwumva ukuntu ubasha ukuntu ahandi hose bahabwa umuyaga nkuba natwe ngaha tukibera mu mwijima. Haheze nk'imyaka n'ishirahamwe Regidezo ryaratwemereye ko bagiye kutuzanira ibiti bashinga kugira ngo baronswe umuyaga nkuba. Nanje rero ubwanje nigiriye inama muri konteri kugira ngo baje ntibize bitwara igihe kirekire kugira ngo ndonke umuyaga nkuba. None
nakontera isaziye mu nzu ubu n'abafise umuyagankuba tuja kurahura mu mihana ya kure bikadusaba kurondera insinga ndende kandi haba harimwo n'ingaruka mbi ko hashobora kuhaduka ikibazo c'amazu yosha canke bimwe mu bikoresho bikoresha umuyagankuba bishobora gupfa mu gihe hadutse sirikwi. abo banyagihugu basaba musitanteri wabo ko yobishiramo inguvu agakurikirana ico kibazo mw'ishirahamwe Regideso kugira nabo barabe udukorwa barangura tubateza imbere bakabaho n'ahantu heza habona. urakoze mbere n'ukishimana n'ubwatsi dusozera n'amakuru nkabashimiye muri mwese muteze yombi ngashimira na bagenzi banje umwe wese ufite ikibazo cyo kubatorokaniza mugire aho mubahoye mwanya mu byanyu n'agabana.